turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Icyubahiro kirushirize kubica Imana ubugira kandi Imana ituzigama, Imana itugirira neza, Imana itwitayeho, Imana igenda itugaburira ku munsi uko bukeye uko bwije. Ino sana kano kanya rero nsubiye kugira amahirwe yo guhura n'umugenzi wanje aririmba indirimbo zo ninahaza Imana gospel. Nawe si uwundi yitwa Evode Ndikumana Gospel Burundi. Evode Ndikumana Gospel Burundi. Imbere ya byose tutarabanza kuja mu bindi byinshi abanza baramutse. Turamuhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Ndabambije cyane amuri Imana ashishikare kubana namwe aho muherereye hose. Ubuntu bw'Imana bushishikare kubabako. Hama amazina yanje nitwa Evode Ndikumana Gospel, niyo mazina yanje ku bantu babashaka gukurikirana indirimbo zanje canke filime zivuga ubutumwa bwiza kuri chaîne yiwanje canke impanuro zisanzwe canke ubutumwa bwiza. Ntako tutagira kugira ngo tubanezeze ariko duciye mu gushikana kure ijambo ry'Imana, gutahuza abandi ubushobozi bw'Imana cyangwa kugira neza kw'Imana. Yego. Imbere yaho rero ico nagoma ndababwira, hari indirimbo numva iri kiraza ku mutima ivuga ati birahinduka. Ni indirimbo iri kuri YouTube yanje. Ati ahari agasuzuguro hagiye kubahwa. Hari igihe umuntu aca mu bigeragezo bakamusuzugura, aho uciye hose bakavuga ati mbeba asho uwo muntu azova mwiki. Siziko nawe warabibona. Bakavuga bati uwo muntu je ndamubona nta hantu naho azova kandi nta hantu ntabwo nimwe azotera. Ariko Imana niyo ihindura ibihe. Ni Imana ikora ibikomeye. Siziko nawe urabona ahantu hasuzuguye. Bene data ikintu babwira cagihe abantu bavuga ko atacuzovamo, cagihe abantu bavuga ko atacuzimarira, cagihe abantu bakubona ko umenga uruwo gupfa. Ico gihe ndabwiye ko ari ico gihe Imana ibigomba gutanga gukora ku bugingo bwawe. Ayo majambo bavuga acecekeshwa n'ibitangaza Imana igukore. Imana ikora ibikomeye. Rero nubona ugeze mu gihe cyo gusuzugurwa, nubona ugeze mu gihe cyo kwankwa, ariko rero wankwe utunganiye Imana. Wankwe uciye bugufi utari indyarya. Kw'ivyo niba bigukorera uri umuntu w'Imana. Ijambo ry'Imana arambwira ngo umuntu w'Imana ntazosabiriza, ntazosegereriza. Vyashitse aho batubwira ngo ntacyo tuzovamwo, ariko babandi batubwira ngo ntacyo tuzovamwo nibo bahinduye ya mazina batwita aho bishakiye, batwise akomeye. Haleluya, amina. Abandi bavuga ngo ntacyo tuzovamwo, ngo twambara agahuzu kamwe. Imana yatwambitse iratugira neza. Bavuga ati ariko ya Mana asenga turabona ari Imana yumva kandi yishura cyane rwose. Reka kwiheba, reka kwihebura mu byo bihurimwo, ngo nuko abantu bona umenga babandi bari inshuti zawe umenga bakuvuye. Imana yabitse wundi mwene data akenewe ku bugingo bwawe azo kugira neza. Reka kwicira inzira rero. Imana yateguye inzira zayo zo gutabara. Ngo inzira z'Imana zirenga igihumbi. Mwizi igihumbi rero si muri za zindi wizeye, si muri bagenzi urabisha amaso. Abo urabona umunsi wari umenga cyo kumarira, ushabugira ikibazo ukabahamagara bakubwira ko nabone byabacanga reka atakintu bafise. Ariko Imana ifise ukuntu izobigenza, ifise ukuntu ibigenza. Ndakubusa ko cagihe ubona umenga vyananiranye, cagihe ubona umenga imbaraga zawe zaheze, ubona umenga ntibigishoboka yuko ukira. Ico gihe nyene aho imbaraga zawe zarangiriye zigera, niho Imana ihera gukora bene data. Hari n'indi ndirimbo iri kuri YouTube nashize ko ivuga ati ubushobozi
ivuga ubushobozi jewe narabubonye, hari Imana yishura, ibana naba yambaza umwanya kundi, hariho Imana yishura. Imana ikubera inyishu, Imana ikubera inyishu aho uri hose, nubwo uri mu bintu biteye ubwoba, Imana ikubera inyishu, igutabare ibigukuremo. Hari amajambo y'Imana mba twasangira muri kano kanya keza, turamwana amajambo y'Imana naho ba wayasomye ni byiza tuyasangire, nanjye naho noba nayasomye cyangwa nawe wayasomye tuyasangire. Amajambo y'Imana tubona mu Baroma igice c'8, duhere ku murongo wa 31. Hari amajambo meza cyane atubwira urukundo rw'Imana. Iryo ni ryo jambo ry'umutwe. Haravuga hati ko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Ako ni kabaza. Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira byose kuri we? Ninde azorega abo Imana yatoranije? Mbega ni Imana, kandi ariyo ibatsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu, kandi ari we yapfuye, ibi biruta, yarazutse, ari buryo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, canke n'ibyago, canke n'uguhamwa, canke n'inzara, canke n'ukwambara ubusa, canke n'ukuba mwirinde, canke n'inkota? Nk'uko handitswe ngo, twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama zimbagwa. Ariko muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza ntakekeranya yuko naho bwoba urupfu, canke ubugingo, canke abamarayika, canke abaganga, canke ibiriho, canke ibizoza, canke abafise ubushobozi, canke uburebure bw'igihagararo, canke uburebure bw'amajepfo, canke ikindi caremwe cose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Aya majambo ndumva yo kubera yawe, nanje aya majambo yombera yanje, urukundo rw'Imana. Imana urimbuye aho wagiye uca, ibyo wagiye ucamo byose byabaye urukundo rwayo. Niyo yagiye kurwanirira, niyo yagiye gutsindanishiriza. Aho ugenda naho ushitse ino sana kano kanya, umenye yuko ari kubw'urukundo rw'Imana. Iyumvire mugenzi wanje, abo mungana batakiriho, bamaze kurengana inosi. Ugiye nko ku mpanda, ku bantu baze indi Bujumbura, utahaze naho ugenda urabe aho iwanyu, aho bahamba abapfuye, uca ubona urukundo rw'Imana nirwo rugeze ino sana kano kanya. Ni byinshi wokwiyakamo example aho uri hose, ukabona urukundo rw'Imana. Abo mungana, abo mwavukiye rimwe, abo usumba, n'abakiri bato, sinzi nawe kuko bavuga ku rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rero, Yego, numva ari ikintu kirenze cyane kandi ari ingabire idasanzwe. Niko numva rino jambo rivuga ngo, yoyo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izobura ite kutugabirira byose kuri we? Haleluya, amen. Uno munsi turaterwa ubwoba n'abantu batuvuga amajambo gusa. Ibyo bigatuma uvuga ngo ntuzosubira kuja gusenga. Uno munsi turaterwa ubwoba n'abantu bavuga ngo usa nabi, kandi uzi ko waremwe mu ishusho y'Imana. Ibyo bigatuma utaja gusenga, bigatuma utandukana n'Imana yawe, bigatuma uja mu munsi w'amabi yo kumva umenga wohindura umubiri wawe. Ariko wibuke kuri urukundo rw'Imana, yoyo yemeye gutanga umwana we w'ikinege kugira ngo apfe rubi ku bwacu.
kandi tumvise ijambo ry'Imana rivuga ngo yaturemye itwishushanije. Ariko wowe ugeze mu gihe cyo kwirambirwa, ugeze mu gihe cyo kurambirwa n'uko Imana yakuremye. Ivyo ni ibintu biganisha kuvana n'ubusabane bw'Imana. Tumvise ahandi hepfo avuga ngo ni iki cyo bitandukanya n'urukundo rw'Imana. Mbega no kuba mwirinde no guhemukirwa. Birashika uno munsi ukabura ahantu usa n'umuntu ari wenyine. Umenga abantu baragutaye. Umenga abantu baraguhevye. Ukagwara ukabura n'umuntu aza kukuraba. Ukagwara ugatabaza ukabura n'umuntu n'umwe yokugurana n'amafaranga. Muri babandi wizeye. Ariko ico ni igihe cyo gutahura. Ni igihe cyo kwiga. Suko Imana yaguhevye. Suko Imana yagutaye. Ahubwo yarindira abo kwihangana kwawe. Haleluya. Amen. Tugeze ngaha nibuka umusavyi w'Imana yo. Yo yari umuntu bivugwa ko n'Imana yemera ko ari umusavyi wayo. Ariko Shetani avuga n'Imana ati kangeze urya muntu yitwa ko ari umuntu wawe ndabe ko akugumako. Imana yabwira Shetani ati wewe burya muntu n'umuntu wanje ndamwizeye. Ati reka ndakwereke undebe gatoya gusa. Yo butumva ko yatewe n'ububabare bwo kugwara ibikomere umubiri wose. Gushika yahamererwa nabi. Gushika yaho umugore amubwira ati tuka Imana upfe uveyo. Ariko kubera ukwizera Imana yo yari afise kuri muri we, yaravuga ati Imana nizigiye, Imana mfise muri jewe, nubwo no wabara uyu mubiri nkababazwa, uyu mubiri uzobora ariko je nzubaha iteka. Uno munsi umenetse umutwe gusa bigutumye uva kuhoraho. Uno munsi urwaye kuguru gusa bigutumye uva kuhoraho, wirirwa mu bapfumu bakubesha bakurira ibyawe byofashije umuryango. Aho guhamagara ya Mana wizigiye uyibwira ati Mana ni wandemye n'uzi umubiri wanje ni wunzi kugira ngo igukize. Hamugira ukwizera gukomeye ariko ufise ukwizera gukekeranye. Haleluya. Amen. Ari nacyo tumanje kubabwira ko muri iki gihe abantu benshi babaye abasoda b'abasivili mu vy'Imana. Aho usanga umuntu agenda gusenga asengana ibiheko n'ipataro ngo ni imiti mu kingi. Uko ni kwa kwizera guke. Umuntu akaba uwizeye Imana n'uwizeye iby'abapfumu. Uwo muntu azoshobora kumva ko Imana yomukiza cyangwa Imana ishobora kumukiza kandi afise ibindi yizeye. Rero ugomba kuba umuntu w'Imana, tandukana n'ivyo bindi byose wizeye, hama wizere wizigiye Imana izogukiza nabwo bugwaye ingwara zitwa ko zananira. Abaganga nivyo bashaka gupima bakagupima kugira ngo nta kizovamo. Ariko Imana irafise kuvuga ijambo rimwe ku bugingo bwawe ibintu byose bikahinduka. Amina. Imana yashaka kuvuga ijambo rimwe gusa cyane ubukene bukarangira. Nakanishonda gusa agasuzuro akarangira babandi bavuga ngo ntacu uzovamo bakaca batangura kuvuga ati koko turabona bagatanguka ati worondera nimero za iPhone ndabona ko yotera imbere cyane bakipfuza ko muvugana nabo bakipfuza yuko gusa bo bakira bagira ico bakuvugishije. Yego barabakwita amazina bishakiye kubw'Imana bakwitanya kuba. Amen. Ariko rero ngiye n'abantu bamaze kuronka icyo kintu givwa nyakuba. Mwibuke ko ibyari byatanzwe n'Imana. Ushima Imana. Ico cubahiro ufise kigutere gushima Imana. Yego ushima Imana. Ico cubahiro ufise kigutere kumenyekanisha ko Imana ari Imana umva kandi yishura kandi ari Imana ikora mu bana b'Imana. Imana tugwanire uko bukeye ko bwije. Ivyo bintu ufise Imana yaguhezagije bigutere gushima Imana no gutuma babandi basenga Imana kugira ngo ibafashishe utwo gufunga two kwambara nabo bitume bamenya ko Imana ihari
ihari kandi yumva kandi yishuramo gusenga kwabo. Yego. Fasha abakene, ahabuze ico kwambara ubambike. Cagihe wamaze ata mpuzu ufise zo kwambara, ryari ishure wari kuriga kugira ngo uze wambike abagenda gusa. Cagihe wifuza kurya ifiriti, wifuza kurya akanyama, ukakarya ku Noheli canke kw'ibonane, cari igihe wariko uracamwo kugira ngo nawe niwabona abantu bashonje uzobagaburire. Hari abantu benshi twumva bafise abakozi, birababaje birateye agahinda ku bantu b'Imana, usanga Mirete baragura amagi bakayirya bonyene, akanyama bakakarya bonyene ari ibijumbu, bagura bwa bwishaza bakaburya bonyene ari ibiharage. Imana itubabarire. Yego. Ariko abantu bari mu rukundo rw'Imana ntibameze nk'uko bene data. Urukundo rw'Imana. Menya ko ivyo Imana yaguhaye ari ivyo guha icubahiro Imana, ari ivyo kumenyekanisha ko Imana ihari, kuko ni ivy'akanya gato. Ronda rero gukora ineza itazibagirwa. Biriko birandikwa vyo turiko turakora. Nyamba uriko urakora neza ubu tuvugana, no ngaha kw'isi uriko uraronka impembo yavyo, utarashika no mw'ijuru. Nyamba uriko urakora nabi ngaha kw'isi, uriko uraronka impembo ihuranye n'ivyo uriko urakora ngaha kw'isi, utarashika no muri wa muriro wo muri Gihenomu. Rero ikintu numva novuga twisunze rino jambo ati niki ico bitandukanya n'urukundo rw'Imana. Twari dukwiye gutahura ko Imana isumba vyose. Ushobora kwizera abantu bakaguhemukira, ushobora kwizera ibintu bigahinduka. Kandi twasomye ijambo ry'Imana riri muri Zaburi, abazo kumviriza video, igice ca 20 kuva ku murongo wa mbere muzora amajambo akurikira ku murongo w'indwi. Rivuga ngo harimo umwana avuga ngo bamwe biringira amagari n'amafarashi, ariko twe twiringira Imana yacu. Niyo twizigira. Imana ishoboye byose. Abo bamaze gutahura ko Imana ari itanga byose kandi ifise byose mu biganza vyayo. Imana niyo twizigira uko bukiye. Ibyo kwisi byose turebesha amaso yacu. Amazu, imiduga, abafasha beza, byose nibitangwa n'Imana bene data, kandi ni ivyakwa n'Imana. Rero munsi nkebure n'akagohe ku bantu bo mw'imisi bamaze kwirambirwa, bamaze kubona ko ari babi ku mibiri yabo kubera bataye Imana. Bamwe haraje ibintu bivuga ngo ku badame kuvyibuha, abandi ngo kongera, tuvuge mu Kirundi ciza, kongera ubuvyibuhe kubera ibisusu n'ibiki. Ivyo bakitera imiti, abandi bakisiga ibintu mu maso, bamwe ugasanga vyabagize ukundi kuntu. Ivyo uriko urakora ubu kubera ugusuzuga umubiri wawe, kubera bakubwira ngo uri mubi, ngo uteye nabi, wibagiye ko waremwe mw'ishusho yayo. Hazogira igihe hariya vyazana nyene uja kwivuza umubiri wabaye nabi. Ako n'akantu ndabibeka ibanga. Muntu utarabikora uvyumva ku matwi bakubwira ngo uri mubi, garukana amaso yawe inyuma. Uvuga ati ntaremwe n'Imana. Naremwe n'Imana. Kandi mw'ishusho yayo. Kandi mw'ishusho yayo. Yego. Hama wibuke cagihe ko warometse. Ica kabiri, urabe abita ibimuga bidakunda ko batambuka. Uraba abandi bameze nk'uko umeze bidakunda ko bavuga. Uraba abandi bameze uko umeze bidakunda ko bakanura batabona. Abo bose bashima Imana. Harimwo abahimbaza Imana batabona, kandi bashima Imana ko yabaremye neza. Ariko wowe mugunanirwa no gushima Imana, urakanura, uratambuka, uravuga neza, amaboko arakora, byose birakora, ariko muri mubi. Imana itubabariye cyane kandi dutabara. Rero iri jambo rikomeye cyane.
twari dukwiye kurwana urugamba rwo kwama ivyamwa nk'imuyera yawe kugira ngo dushishikare gutunganira Imana cyane dushishikare kwizigira abantu bizera bazobaho kandi bazoramba. Yego tubeshejeho no kwizera gusa. Je mpamara ukwizera kwari muri Daniyeli. Daniyeli ni umuntu yahangayitse cyane agatererwa mu bwobo bw'intama. Ntiyarashize umutima kuri iyo ntambwe yo kwimurya, ahubwo yarashize umutima ku Mana yiwe gusa yonyine gusa. Iyo ntambwe yaramuriye kandi zari na nyinshi ngo bavuga ko bari bazishyize ahantu barazimye n'ibyo kurya zishonje zitegure kurya abana b'Imana. yaciye aba umugenzi wazo ariko kubera ukwizera yari afise hari muri we yabaye umugenzi w'intambwe kwamwambitse iyindi shusho y'ubushobozi y'imbaraga ahubwo intambwe iba umugenzi wiwe. Yego Haleluya, amina. rero muko kuna uri kurasuzugurwa abantu ariko baragufata uko utari ambara ubwo bushobozi bwo kwizera. Yego Imana izo biri kumwe nawe n'ibyo witwa ko bikomeye no hantu umenga uri wenyene muko kubura abana byo nibishika ku isi ariko ntibidutere kwiheba no kwihebura. Twagiye tubona kenshi twihevye wabuze ico kurya wabuze ico kwambara ukagira ukwizera ko igihe n'igihe bizokunda kandi urabona byarakunze. Amen. Rero mwene data uko kwizera Daniyeli yagize ndakukwipfurije mu izina rya Yesu. Amen. Twibuke ubundi nawe Yobu twamuvuze ko Yobu nawe no kwizera afise bavuga ko yabuze ibintu byose ariko kwa kwizera kwamugarukaniye ibintu byose yabuze. Nawe no Musa ashaka ko yarabuze ibintu byinshi kubera abantu bakunyaze ariko Imana igiye kugarukana ibintu byawe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shishikara kuyitunganira gusa. Hari abantu babwirwa ngo baberetswe ko bakababwira ko bagiye kuja hanze, bakabwira ko bagiye kuronka amaviza, bakabwira ko bagiye kuronka imiduga n'ibirato byo kwambara atarabironka, yifuza ibirato byo kwambara ataranarenga n'igitega akavuga ko agiye kuja hanze. Ako mubwira ubutumwa bwo kwitunganya bwo kwihana ibyaha kugira ngo ashishikare gutunganira Imana, bakamubwira amajambo muri menshi ko agiye kuba umubosi. Hako umubosi bwa mbere ubanza ko umuntu atunganira Imana. Yego ko nibi ushaka kuba umubosi ukaba ata amahoro ufise. Ndabibutse ko amafaranga amafaranga yitwa ngo ni byose. Aho nasomye mu iryo jambo rivuga ngo amafaranga ni byose, ariko amafaranga yonyene atari mu Imana ntashaka kuguha amafaranga, ntashaka kuguha amahoro. Oya umwami Salomo wowe ukuntu yavuze ati yamubwiye ati saba icyo ugomba cyose aca yisabira ubwenge gusa kuko udafise ubwenge n'ibyo wowe ufise byose wobikunyaga. Salomo rero n'umuntu yagendereje ibintu byose yagira amasangano manyanga gusa asasa ubwenge gusa ati jewe ubu Mana nihera ubwenge gusa. Salomo nagiye gusoma igitabo ciwe yatangwa ari umuntu novuga umunyabyaha kwija amakondisyo. Yari umusambanyi urwego rwo hejuru, yari umuntu afise imitungo ihagije, yari umuntu afise imyambarire irenze. Nagiye gusoma havuga abantu babonanye nawe abantu bashika 1000 n'inshoreke zitazwi igiharuro, ariko ibyo byose ngo yarangiye abonye ko ari guhahamira umuyaga. Yego yizera Imana yonyine gusa. Mu bantu bose yabuzemo umuntu n'umwe w'akamaro. abona ko ibyizigiro byose ari mu Mana gusa. Nawe rero urashobora kuba ufite ibyo wizigiye uhanze amaso, ibyo nubihanga amaso byonyine gusa ndakubwiye ko igihe kimwe uzosanga byavuye kandi uzocumerwa nabi.
hari igihugu ufise guhanze amaso umunsi baguhemukiye kubera ubahanze amaso ubonye udahanze amaso Imana yawe uzoca umererwa nabi. Izere Imana yawe ubwa mbere imbere yuko bakubwira ko kujya kuba umutunzi atana urukwavu ufise mu nzu yawe. Wizere Imana yawe, wihana ivyaha, utunganira Imana, umenye kubana n'abantu, umenye kwicisha bugufi, umenye gukorana ubwizigirwa, umenye kubaha abaganza. Nico Imana itubarira mu ijambo ry'Imana. Kubaha abaganza abo kubaha mu bubahe. Ukora ineza. Ugira ukwirinda, umutima utinya icaha. Ivyo bindi vyose bizoza vyo gucakira amaviza. Ubwo izo ni inyongera ziva ku Mana. Rero amajambo nk'ayo niyo abantu baboregwera nko kaboregwe kwa majambo babwirwa. Baguma ngaho babibinebye ngo barindiye ko bazoca hanze Imana igiye kubatungisha. Kandi hezagira ibikorwa by'amaboko y'abantu. Ariko Imana yavuze ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yayo. Va hasi ukore, hama Imana ihezagire ibyo wakoze kabisa. Utame iguhezagire. Hama n'ivyo bindi byose uzobishika. Nico uhamagariwe gukora, ukore aho ushoboye, ibyo ushoboye gukora ubikore, usenge Imana uvuga ati Imana hezagire ibindi bikorwa ndiko ndakora. Nayo iraguhezagira. N'Imana atana kimwe ikenye byose niyo igenda ibiduha. Imana irushize kugira neza kandi Imana irushize kuzigama, irushize no kuguhezagira, ikurose ibyo wama uyisaba. Mbere wa mutwara ufise uwo nyene wumva ufise wa mbere uyereke ino saha na kano kanya, nayo ikubera inyishu yigaragaze ku buzima bwawe mugenzi wanje. Giye ku musozo w'ivideo mu buzima busanzwe, mu buzima turimwo, hari abantu benshi babayeho batuntuye mu buryo butandukanye. Hari abahemukiwe, hari abafise ubugwayi babwiwe ko batazokira. Hariho n'abandi baryamye bumva ibintu menga bigiye gutwara ubugingo bwabo. Hariho n'abandi bafise amafaranga ariko babuze amahoro. Hariho abafise impangu cyangwa ingo nziza ariko atamahoro bafise. Hariho abari mu rungano rwabo mu busore mu bukumi atamahoro babifitiyemo kubera iki? Bariko barigwana ko bigwanirira base kugira Kristo Yesu nk'umucunguzi w'ubugingo bwabo, bamugira inshuti ya hafi. Hamagarira urwaruka kugira bagire amagara meza, kubaha Imana, kabiri gukora. Uko gukora rero ufatanije no gukorana ubwizigirwa n'umwete. Gusenga, kubaha Imana, gukora bifatanije n'ubwizigirwa n'umwete. Iyo tuvuze umwete rero ijambo ry'Imana tugira ngo umunyamwete ntazokorera nyarucari, azokorera abandi cyane rwose. Kandi iyo umuntu abaye umwizigirwa n'Imana iramwemera, akemerwa n'abantu. Rero ntuzovuga ngo abantu ntibanyemera, ahubwo uzokore ibikorwa ubu mwizigirwa, hamurabe ko abantu batakwemera. Erega ubwizigirwa ubu ni ikintu gikomeye cyane. Urabona rero umuntu ukoresha no gushyira no mu ishopo cyangwa uhakaze ugasanga nta bwizigirwa. Nawe rero urwanira kuba umwizigirwa aho uri hose, ibyo ucamo byose, kuko ubwizigirwa siwe ugenda urirata ati genda umwizigirwa. Barabukubonamo bakavuga ati uwo muntu ni umwizigirwa. Ikindi nacyo nabonye abantu benshi baravuga ngo abantu ntibanyuba. Uvuga gute ngo abantu ntibakubaha? Nta muntu ukwiye gutekera ngo akubahe n'uwo. Ahubwo wewe yumvira ati mbega bareka kunyubaha gute?
n'amajambo uvuga dakwiye kuvuga aho uri. Kabiri, ni ikibanza urimwo kitaguha agaciro, kitari icawe. Gatatu, mbega wambara gute, inyifato yawe imeze gute. Hari umuntu ubwo akivuga ijambo rimwe gusa avuga ngo navuge tumuteze yombi, kuko bazi ko amajambo yiwe aremesha, kandi amajambo yiwe arayubaka arimo ubuntu. Uyo bateza kumwubaha atabibatumye. Nawe komportema zawe, ico bita inyifato mu Kirundi, zigutera kubona umuntu abona kumenya nta kintu mazi, nta nico rimwo, nta n'ikintu rimwe. Rero nturindire gushakisha kure ngo niko abantu batanyubaha. Manzi uhagarara ahantu wiyumvire, wisuzume. Muri mwe naririmbye ngo unyigishe Mana guceceka. Kuvuga make kwawe kuzotuma udacumura ku Mana mu majambo menshi, kuko amajambo menshi ngo agomba ibitsitaza. Bizotuma ku bantu babona ko utari umuntu uvuga gutyo. Ko kuvuga gutyo akenshi iyo umuntu avuga gutyo ari umuntu abakunda kubeshyera abandi bantu. Ibintu byo kubeshyera abandi bantu navyo ni ibintu bisesema Imana cyane. Ndakubwira yuko umuntu akunda kurenganya abandi cyangwa kuvuga n'abantu ababeshera, abari karakideni nawe ryo kuzovugwa nabi no kuzobaho nabi. Rero yakusaba kredi yo kuzobabazwa cyangwa uzovugwa nabi nawe, kuko uri kuravuga nabi nawe hari uri kategwa kuvuga nabi. Vuga amajambo aremesha, amajambo yubaka, uhanure abakwiye guhanurwa, kuko umugenzi w'ukuri ni uhanura mugenzi we, akamwereka inzira y'ukuri, akamwereka umwongo uhuma n'udahuma, akamwereka icyo akwiye gukora, akamugira inama. Ndababwira ko mu buzima ntakenewe abantu benshi, hakenewe umuntu umwe. Kugira umuntu atere imbere akenewe umuntu umwe amuha iciyumviro, umuntu umwe amushigikira, umuntu umwe amuhanura. Kandi mu gutera inyuma, mvuga mu gusubira inyuma, mu kubaho nabi, mu kwa kundi umuntu apfa ataco yimariye, ni umugenzi mubi umwe. Wa undi umuntu umuroza guhanura nabi, akakujana mu buhumbu, akakujana mu kaboregwe, akakujana mu busambanyi, akakujana mu bintu bitandukanye bibi. Uwo arakusubiza inyuma burundu bwose, utagiwe n'ubuntu bw'Imana ngo uve mu ivyo bintu ugapfira. Kandi kantu nobibira, Imana ni nyembabazi cyane mu rukundo twavuze. Ibaze cyagihe umuntu abeshera uwundi yumva, canke abantu benshi basigaye bavuga ngo Imana yavuze ngo atara kimwe Imana imuvugiyemo, Imana ikamwihanganira. Kubera ko itarakara, ahubwo ni ukwirindiriye ko umunsi umwe uzokwihana ugatungana. Imana irakureka wowe uri umusuma ukaja kwiba, Shitani wavuga ati reka ndamwicira hanyene, ariko Imana iravuga ati reka nanje ndamurinde, ikindi gihe azokwihana angarukeko. Uno munsi aza gusambana, Imana ikakurindira, ikakuzigamira iyo nyene, ukagira n'isanganya n'imodoka ikiyubika, ukavayo uri muzima, atanu kuguru kwacitse, atanu kuboko, kubuntu bwayo ukikuriko kugira ngo yinira ariko wihana ivyaha uyigarukeko. Haleluya. Ni igihe cyo gufata ingingo. Rero iki gihe turimo n'igihe c'inyongera. Ni inyongera kabisa. Uharura igihe umaze, ari igihe usigaje ntacyo uzi. Kandi ivyo umaze gucamo byakurondera ni byinshi, kandi Imana ikabikurenganya. Rero iki gihe umwanya niyo sawa ubonye ino video, ujye ukwiye gufata ingingo. Fata ingingo. Ikintu ndababwira kindi, atari ubuntu bw'Imana, atari urukundo rw'Imana, irya nzu ubona umenga ni nziza, Imana umunsi yohumura amaso yawe, ikakwereka imitego iri imbere yawe ugiye kwinjiramo,
ugiye kuyinjira ntibona yinjira ubundi buryo bwo bwiyerekwa ryo mu mwero umunsi w'Imana ikweretse uriko atambuka ikakwereka ingabo zigucungerezo mu ijuru n'Imana izikomanda wava wishima ngo ni general ariko Imana yavuga ngo nzobikora nishije ntagaragara. Haleluya, amina. Hakora wirata ngo ndakomeye Imana yahisemo kugukingira utabibona. Irindi yerekwa Imana ikweretse aho uri kuragenda ikakwereka ibinogo biri imbere yawe Shetani agenda yimba kugira ngo ugwemo canke abadayimoni bagomba kugufata ngo bakunige ari ukabona ingabo ingeri ziko ziragwana n'ivyo bintu bakura kujya kumutegetsa ngo barengane usanga ibintu vyagucatse. Imana ikweretse ya myambarire wizamuzo bwa ngo ni nyambara abandi wiyemera ikakwereka ibintu biziri kumenga vyo kuniga wocu zituka cy'umusatsi ariko kwera ubuntu bwa n'urukundo rwayo ivyira bikora mu gacerere ikakuzigama ukitwa urakomeye ukitangura urakomeye uraretse ntumenye ko ari urukundo rw'Imana ubuntu bwayo gusa Imana kutugira neza. Tekereza ko urukundo Imana yadukunze yene bitanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo atudupfire. Hama rero ucufata ingingo no munsi ubwati jiwe ndakwiye kuba umwana w'Imana. Wifatira ingingo nyene kuko niyo yaguhaye ubwenge bukwiye buryo urafise ubwenge bukwiye yewe nta muntu n'umwe Imana itahaye ubwenge bukwiye ukuri kose yakoreye imishusho yayo ubwenge bwo guhitamo ugatandukanya ikibi n'iciza nta n'umwe adafise ubwenge bukwiye. Ikindi kintu uvuga ngo Imana ikurema yashizeho iminsi yo kuryoherwa yo kubabara iyo minsi irahari n'umunsi wo gupfa umunsi wo kuvuka umaze kuvuka n'umunsi uzopfira umunsi wo kuvuka warawumenya ariko umunsi uzopfira ko ntawuzi. Rero mu mwanya turi mu bunyene uyu havuga ngo turi ngo nzoba ndihana kandi abikora ibingo nzihana atazi umwanya azogira ariho twese twihendera umuntu akaguma agiya bitabereye Imana. Mugi Imana ivuga ngo cyane ryari itangazo rya Yesu Kristo kavuga ngo ni muza barushe n'abaremerewe n'abaruhure ngo naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku ngo ndavyeza bikera derere ashereye nta kintu na kimwe Imana itoshobora kugukiza nta vyaha na bimwe bihari Imana itoshobora kuguharira. Bashaka ati nakoze ivyaha biremereye ariko niwaca bugufi ukamaramaza ko wumva unanijwe n'ivyo vyaha Imana izokubabarira. Ndabibutse ijambo rivuga ngo kwihana ntibiva ku kagwi k'abantu ndavuga gufatira ku bandi bantu ahubwo biva mu mutima w'umuntu bifatanije no kugira agahinda k'igihe yamaze n'ivyo vyaha. Uko abantu benshi ngo barakijijwe bakurikiye abandi iyo baja gusenga bumva ibitari bivuga neza bumva indirimbo baririmba neza bumva ngo hariho barimo yigisha ubutumwa neza bumva ngo hari abakobwa beza ngo abahungu beza agakurikira ivyo gusa bitwa ngo arakijijwe ariko atagira ikintu cyamutumye akizwa. Iyo umuntu rero akijijwe akizwa mu bintu bibiri agira amarira n'agahinda yicuza ibyo yakoze n'igihe yamaze n'ivyo bintu akavuga ati nibi bihe namaze iyo ndabimenya nari kwifatira Yesu Kristo nkamugira umucunguzi wanje nkamugira umwami n'umukiza wanje nkamufata karamati iteka ryose atumva amerewe neza. Birashoboka ko ufise inkovu zo ku mubiri wagize n'ububabare urimwo bw'ivyaha ariko izo nkovu zose ubona zo mu mutima nizo ku mubiri
ayo mazina bakwise bivanye n'ivyaha wakoze, ivyo vyose birahindurwamo izina rya Yesu Kristo numara kumwizera ukamwakira nk'umukiza n'umucunguzi mu bugingo bwawe. Bahora bakwita umusuma, bahora bakwita umusuma, umusambanyi, ivyo birahinduka ukitwa umukozi w'Imana. Amen. Ni ikintu rero utegeza gutekereza mbega bino bintu ndimo nzobivamo ryari? Mbega inzambi ipfutse canke impfuye uno munsi nojari? Ugenda utekereza ivyo bintu. Imana ntabwo yaguhevye, iri kumwe nawe. Yego. Hari umurinzi yarimba ati nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga Yesu warakoze, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza nkiriho, uzavuga iyo neza, tuzavuga iyo neza, tuzavuga iyo neza nkiriho. Mugire ibihe byiza, Imana ibahezagire cyane. Ariko ufate umwanya wo kumviriza ino video yose, mbere usubire ufate uwundi mwanya wo kuyumviriza. Bigukundiye uje kuri YouTube wandike Evode Ndikumana Gospel. Bigukundiye uce ushobora na subscribe, s'abone, mukore na partage ibikorwa byiwe biri kuri YouTube, ubishikane kure. Imana izobiguhezagirira. Aya kuri Gedeon Niyorugira, nawe ubishoboye gufyonda subscribe ubifyonde namba bitakugora, kuko hariho abatazi gufyonda subscribe. Hari abantu batabizi, abantu ukazogera ugafyonda n'irindi rimwe kugira ngo turabona igikorwa gishasha kigiye. Ufyonda kabiri, ufyondako rimwe, gasura ugafyonda ahantu handitseko toute notification, gashukirika n'akantu ka jeme kameze nk'uku, ugafyonda gaca wandikamo commentaire wahezagiwe canke mukwiye gukora gutya ibintu bigende neza. Imana ibagirire neza, Imana ibiteho, Imana irushirize kubahezagira, kandi Imana irushirize kubazigama. Icyubahiro cyose kirushirize guhabwa Imana, tuzigama ku munsi ku munsi, kandi n'inzi mpemu turiko turahema niyo yaziduhaye. Nawe izo mpemu uriko urahema ni Imana yaziguhaye. Aho uriko uraca hose umenye ko ari ubuntu Imana yakugiriye bwatumye ushika aho uri. Ivyo ronka vyose ugende wibuka yuko ari Imana yabiguhaye.